meze bo fresh abona aho watakase ariko kwe jakwe burya rero urabizi urukundo Imana yampaye wallahi je novuga sinzi ubwo yariko ha Adamu na Eva yagururukije kuri jewe ariko nawe ndafise ukuntu rero nukuri bazonyica kwe burya rero urabizi je hari ikintu kimwe namaze kugundura aho abandi biruka n'amafaranga bakavyuka bagenda kurima bagenda kurangura bagenda hehe je nanje nzokwiruka ndondera kukunezereza wallahi nanje ndishima kuba nukuri meze bo ibintu nk'abisho by'abandi bantu ariko kwe burya Imana nayo nasanze ari ikindi kintu yaratumbereje neza iraraba umuntu twoberana twokundana twokora utuntu tumeze fresh isanganiwe wewe sha kazina jene nishimye pe erega n'urukundo abantu benshi bararondera bakarubura je ndabizi neza hano mu gisagara nta muntu n'umwe azoje kuvura ino soko benshi baradushinga no kurondera itunga mugo usanga urukundo ntibafise ariko jewe ndagufise gusa nkabona ko unezerewe nkabona ko wishimye nta tunga risumbira imayira salamu ndagukunda sana oya ndagukunda sana ndabikwereka gute nawe basi iyi ndirimbo yavuga ngo rararara bawijyamira hano basi ndakwereka gusa nishimba yuko uje kundaba nahise ntangura kukwitegurira gusa byari kuba byiza twirwanya kure nanje naye mvuye kuramutsa umugenzi kenshi ngaha nyine kugenda kuramutsa kandi nanyakukura aha rero kumubwire yuko ugomba ubandana nuko ugomba kujya nawe urazi yaba twari kwirwana basiho n'umunsi n'uri basi n'uno munsi ugapfa umuhera turi kumwe none basi ugomba ugende mu gihe ngomba nje muhira mama hari ahantu yashatse ko nomuherekeza kujana kugenda ntacyo ndashimye naho kujya kundaba mukuri nyambara iminsi yo kubaho ubu nyene nahije kwiyongera rero seje ngenda gusezere ngene sawa sha yo ese ntaguherekeje none mwebwe mugomba tubane gute buri mwanya mwama mugwaye ntacyo reka ndindira undi umutipe niyashika tupfanye ce ngenda kubaronderera imiti ndabona ko atakindi gisigaye ya safi meze fresh kazi kadutwara ndakubona kweli ujye telefone yuko ugomba kundaba ngomba ndahafi warankibona nako ndaraba ingurube ngaha ingurube zagwaye bya sana nako ndabaga no mwatsa none sanze nimero yiyo telefone ntipasa iyo nakingurube besha mwene misi zirakarwa n'iyo ngwara namba bayita buta namba y'amakuru sinzi ibintu byaziteye bro aborozi je ndi mukubuheba kweli none niyigwa yine niya cyane nyene ubona aha namenya ati nime buri video mu minsi iri imbere ndayikubitamwe ce nironkera yo gushika video none raba birasi la mon charu gusa ntacyo biri kugutera none bro shamijene nzano fresh yego amakuru y'iminsi we kumengo sindiko ndakubona mu je kweli ndi ngaha mugabo hari ikintu kinzanye rero sasa abaraka ni cyane ubiriza rero sha inkuru ishushe aho ikotera umva namakire bimeze fire nanje ndi tayari ngo mucika jewe mbere ari kuri TikTok sawa mbona ahantu handitse izina ngo Sharubi ndavuga mbasha Sharubi gabasha niwe mugenzi wanje cyane sawa ndavuga ati reka ndabe ntiwabonye nayo foto yanje nasuye amaso mugabo ndaraba imitunu amaso ni wewe sawa ndavuga ati reka rero ninjeyo ndabe ewa hayo ntumeka mbwira burya nsikanye tuzi zingahe ho nukuri abaje babose nari mfise nababwiye ati jeko sawa
burya rero canavuga ati reka ndabe kano kantu sanga wari kumwe n'umwana muri mu kirori bro ndureba ni mwebwe bya ministeri mikure zijya nizo njya zacu man je nanje ngo nizo njya zacu bro zokwemera sohora imbyino ni benshi bagwa banyandikira muri commentaire tubwira ingene ubigenza mbega natwe zogenda gute tumera nkuko mbega bana oya mugarero nakabana je urabona narigeze gukorera mu buyenzi nabo bari abana oya reka ndabona dutuma twebwe man kuri narabonye umwana yari yambaye menga agapira gatukura gutya aye nakabutura kameze akadeshije gutya nawana nakofera abashije Yesu w'i Nazareti nukuri kw'Imana nukuri ajya rero bajya jiwe rero kana bajya genda bafisa aha genda afise uwo nshatse wese ndamufisa aha jiwe rero afise ikibazo ndinze nkunda umudada kabiri gatatu baca bancamo gusa yakunzwe n'uyundi je nta mukobwa tubona umugabo w'ubwanwa nkuko baka bikanga kabisa ubona nabuni nanabugabanije mwe misi yoho bwararekera agize ati ngo badabukaba bahora bakunda ico cyarimo gusa reka ndakubwira ikintu kimwe mwebwe hari ikibazo mufisi mwebwe mukurondera abo mukundana mugama gutwara amafaranga mu ntoki mukagomba kugenda nyine mubereka ko murenze bro bisaba mu mutwe man mbwire ko nyene hari akantu k'ubwenge bro naje ubwenge bute ndabufise gusa rero ubwo bwenge rero si ubwenge hariho ubwenge man uriho none nukuri je naho woshaka basi mwamenga musuye amaso ishinga musuye amaso ngo muzobaronka uguha keyaka kujya kwiwanje bwira none bro je basi namba ari byo wonyandikira hariho akantu man akantu goko burya hariho akantu ndakaguhaye wojya keya ugasubira ugatagata ugasubira ukabyibuha hamwe bakubura aho bakubonye aho nahejeje none oyambwira neza reka ikibazo leta mani leta pesa abandi bo ntimunzi bahereza hariya none harabutse na Samiri yumaza kuhonga none muga bitarakunda urabona je umukobwa je basi ankubise bizo iyo ngaha ni 5000 none ujya musi muri cya video hari 5000 wenda mu kiranye niba ibintu byose akora none leta pesa sasa none bigenda gute mbwira wewe mpa 10000 bavase man hama hanyuma nizakunda uzompa 50000 shaje n'ukuri nama byo kunda bijya ingorane zanyu mufisa amajambo leta pa 10000 jewe namba bakoramwe umuti mwabaswamwe mukama wanje iyo mbeho ntiyahetse ayo ariko usa niyo ufise oya linda ndako haba ngo ukeneye keya oya lindira umviriza ehengwaya sivyo wewe ayo ni advance iyi ni advance bro wewe gani unkorera umuti uca ndaguhaye rero ntibibaze ngo uzoburose utetse kuriha nzoca ndayica oya ntiwice nzoca ndayica man genu nzanira n'ukuri pesa mbere namwishinga kumavya mavya ngaho oye urabona jewe mana yanje akambere nikakandi kankubita ikofi akakabiri nikaba kambwira ngo ndimbwa y'umuhungu jewe se kubakunda gusa nuguhondora mpondagura negereza bisigurwa ko rero aratevye kweri ewe nyaruka ahubwo ngenda amasana nyene mana warindire nico kari kagufashe nukuri kw'Imana ahubwo nyene rero bro ubaye umujama ubaye umujama online nanje sinokoreye umuti kuko aka kantu ngo ndaguhe hazokumva hari uwundi wagahaye so waduhejeje none turabe urakabona ka sama y'inkoko iri ni ryoya rya Samuntenge Samuntenge waramaze kwibona ngaha mu gisagara cya Bujumbura hari ibinyoni naho numva cyo kiri ruguru ngo Samuntenge uzosubire yo rero urabiko woyibona mu iki zarashitse zose aho baboneye yuko iri mu idiri ayi hagaze baca ayi hagaze ubu batanze na commande y'abazihinga akarero sawa uratubona ko ari tuni aha no kuvuga ndaguhaye abadada bane uvuze ngo bane yo chamera ko kwa mariko abadada bane nibo
uzokoresha umwe ni kamwe uwundi ni kamwe uwundi ni kamwe none akanzokamuha akarera kabwira ngo ugakoreshe uzomunenga neza uraba hagiye kunyati kunyara no gusoba tazi nkawe yega ivyo ni bubi hagiye gusoba mu kirundi ciza ahana mbwa ntiharimo haneye ntiharimo uzoraba neye agaca soba uzoraba hasovye gusa sawa hanyuma rero uce ugashingamwo sawa ushinzemwo uzobuhejeje gawe ndakubwira akantu k'ubwenge utari bwamenye wumva nzogera ndabeho yaganze uzomurereka neza ahejeje nawe uca ugenda ucumitemo muhuye ukamuramutsa azoca gukurikira udekeya usubire widagadure ushakagure muhejeje kazoba gaheze none naho musaba uhondore byose ubwenge bwose uzoba wahejeje kumwigarurira byose akarekara video ubwenge bwose pi bwose ugasigara meze nk'urukarato ariko arakora bijya bintu ko n'ubwenge bapfa eka je naravye byakomeye akita TikTok wamengo ni gipuguru gikarate nshaka nkiyegereza byose ngenashika rero kamwe tubiri dutatu gusa nubwo bwanwa ukabyishinga uzosigara kuri je ntubone ntanga keya hariho ukuntu mbafise akantu nyene gatuma ngumana amafresher sha akoye nzoza mu nyuma manje ukemuraka sawa aho ndabaza turahejeje aha rero jewe mahera wowe bigikunda gusa kuri imikashi mba ijanye na kuronera birako jewe ntwiri kurisigura nukuvuga umunsi wa mbere ugihera gusa utarampereza nzoca menye ico nikorera bro mane ntuzuvyice n'ukuri je nanje kashi uri mu kazi mwe mushaka keya za mbere wanashima ngomba sinira no gushika no muhira ngomba cencayo direct natana gashamba kahari no muhira hari sekanje gaha sinabivuze none ivoka ry'imbwa rikoroka riboze akarya sikagakobwa bakatiye naho usanga kagwaye gucibwamwo sintinya kubiraba ndazi ntajya adasovye bya bindi nkoko zisoba ziba zineye ndema ndayavangura ndacishe mu kayungiro nkoko amasobe yiwe ndayavumbuye ndatugende singwira mbega cyane kubone nkoze ngo mbere kahaneye aha mbere aha kugira ngo nyene nze ndamuce wahiba ngenda birurerure gabasha andazi kirori cyo kibu umwanya muremure mugo urabona ko cyo kibu umwanya mutoya shizeho tubiri carimwe no mu manindwi zibiri mama yangu aya reka ntwaraka wajoya dusezerana wabaye mahera natanze ndagutangiyeko nshaka unkorera umuti hamwe na jewe nzovuga ati mukama we mbega guforoma tabademu kaya kobwa kamatayo ntugasovye ngaha niko ngomba ngende nkikimukoraho gusa gahite kankurikira hama namba ndagahondagura ndagahondore cinda ingene umunsi wararaye neza reka nigiye ntumemukire wasisita hagara gatoya ni sawa kigaruri yuko Allah J Prince on the beat none ku yaramhenze none rabyo yigereye no kuri kwimana je nari nzi uko nza gukebuka saka kamaze no gushika kari nyuma yanje bene haravye umudada ariko kubita igisusa agera kure sha reka nongera wosanga utafashe neza wa sister umviriza rero
Nikiwa kuguma umpamagara. Yambuka ngaha. Je nyene nagoma ndakuramitse erega hamwe. Yo. Kufa wamagara ke sister. Aho kugenda wandika itangazo mwibarabara ujura hamagara izina giwanje. Sister nawe uri koresha mu bifu. None ukuva aho wampamagariye kagenda afise. Yambu nta na kimwe. Okay, ndakwigaruriye ko rero. Uko bujane he. Changani turi kuramamagara. Allah. Uri kuramamagara ko jewe. Waburotsiwe ugomba ntwara hehe. Nagomba tujana kugira ane. Jewe kare twara tujana wamuco wamhibiriwe. Wamwakwe je twara tujana. Allah. Yebwa bijoro bigorane. Allah bisharuka gusharuka. Kwande na mahera yanje. Nzakuza. Uwagoya we mpako na wewe nurugoya yene. Tantwa mahera yanje. Ibi doyo. Mugabo gushurashura. Ni nomeri. Zobi ndaje. Ndakwe kwimana ndakura.